Hello everyone people. My name is Chibudenga aka Mia Massimo from City from South aka Bin Laden Shabshura. Ndikumwe n'umutumire the big boy Mpita Njia. Yeah brother, karibu mu kiganiro. Asante sana bro. Kuri no curo turahuye kugira tuganire kuri no curo ariko nanifuza undamukiriza abakunzi ba Eric Burundi TV bariko turamurika no kandi. Abakunzi ba Eric TV ndabakunda cyane, big boy big star, you know what it is man. Ndabakunda gose aho muherereye hose, imicungararo murimo, I love you so much. Ndi kumwe na big boy Mpita Njia. Kuri kano kandi. Nice kintu big boy Mpita Njia asanze muri no mwanya yishimiye mu muziki wiwe. Muri uno mwanya ndishimye kabisa kuba ngeze ku ntambwe yuko abafanzi muri uno mwanya kuba bariko barankurikirana ibikorwa byanje ndiko ndakora byose aho baherereye hose, ico kintu ndacishimiye gose. Nkuko ngo okay, ugerageje kuraba muri entertainment harimo ibintu byinshi cyane, harimo imvugo nyinshi, harimo ibiki n'ibiki. Burya big boy arafise umukunzi? Big boy umukunzi arahari. Arahari mu diaspora. Ntabwo ari mu diaspora, haherereye hose nyene arimenya ko hari umukunzi ahari. Okay, ndeka tugende mu muziki wawe. Nice kintu wifuza gushika ko muri kino gihe? Je ikintu nipfuza mu muziki wanje gushikako, ndifuza kumenyekana nk'abandi, nanje nkaja kuri hit nk'abandi my bro. Nkuko nguko. Okay, gushika no masaha big boy ninde kubatamunzi? Uwoba atanzi. Arijya mbere akubonye. Barashobora kuba bariho, sino kwiyemera ngo menywa na bose, barashobora kuba bariho batamenya. Nkuko nguko. Okay, novuga ko wowe watanga umuziki ryari? Je big boy muziki ndawutanguye 2018. Niho ndawutanguye. Gushika ko n'amasane y'inyungu maze kunguka. Je inyungu mbona ndiko ndamenyekana. Muri make ndiko ndamenyekana, hariho umuntu ataba yahoranzi uzubona nyandikiye by phone big boy we nakubonye ku mutanda ukunuku ndipfuza ko twomenyana uko nkuko nguko. Okay, a big boy. Abana b'abakobwa kuri wewe bagufata gute? Abana b'abakobwa bafata nk'umusani. Ntibakwirukira burya ko numvise ngo hariho abantu abadada ngo babonye ngo uhitinze bace bakurondera. We nabakurondera kweri? Hariho abandondera muga bivanye n'uburyo ntarashikaho ngomba, biragoye ingene nobaho umwanya. Muri make. Okay big boy, niwe musitari mu Burundi ubona tubiu nubwo aririmba nta tarafise vraiment kandi ubona ari hit? Bariho benshi gusa sinoshobora kubadondagura. Bariho usanga batazi ivyo barimo eske. Bariho benshi batazi ivyo barimo. Nkuko nguko. Dufata kuri big boy Mpita Njia. Intambwe kugezeko. Urakesha ko ababifisemo ububasha ari bande? Je novuga nk'ubwa mbere bwo ababifisemo ububasha n'inguvu hasa ari jewe nyene. Nta management ufise? Je nta manage ifise n'ubwa mbere bro, narabikubariye ntabwo afise management. Gusa hariho abantu bo ku mutima bari ahantu frani noguma ahubwo ndabasaba nubaho bari hose ko bongumana ku mutima nuko bashobora kunsupport babandanye bafasha uko. Nkuko nguko. Ugerageje kuraba aho wahereye gushika aho hugeze, nije tandukaniro ushobora kubona? Itandukaniro mbona ndiko ndamenyekana. Kuko iyo uhaye ukora ikintu nawe urashobora kubona ati intambwe ngeze ko kweri ubu ndabona sico kimwe na kahise. Nkuko nguko. Big boy ikintu kiboreza kunda cyane? ikintu kiboreza
Je ntabwo nkunda ibintu biboretse. Aha n'uyu n'umuvinyu mpaye ndinwera. Je ibintu bimboreza mu buzima ntabyo nkunda. Urakunda abakobwa? Abakobwa? Ico naco ndibaza nico kirema twaremewe, ndibaza nta urakunda abakobwa? Ya, abakobwa ndabakunda. Uresha bangahe ku munsi? Ku munsi? Ku munsi birashobora kurenga 5 ndeheje. Ureshwa na bangahe ku munsi? Ku munsi bo bashobora gucaho ndi bakanyereka yuko ko bankeneye ni benshi, muga nanje nkabereka kutabasha ya nkuko nguko. Okay big boy, twitege iki muri project uri kurategura muri uno mwaka mushasha twinjiyemo? Iyi project yo muri 2026 ndafise igikorwa kweri mpaye nkora, ndafise igikorwa mpaye nkora, ndafise ingoma yitwa Sakata. Nk'abakunzi biwanje nabasaba support, abari mu gihugu abari hanze y'igihugu mu support, ntibagiye Mugisha Fiaki ahaherereye hose we waca yimenya support yako. Umuzehe waca yimenya ahaherereye muri Canada, nubwo ntiriwe ndakuvuga izina bro, mzee wangu support yako uwo bitwa Ndayahundwa Baranaba, support yiwe kweri birakenewe nkuko wamubifashamwo mu vyari byo vyose. Hivi wewe ukifika Tanzania uwa kuna tofauti gani ya kutofautisha kama wewe sio Mrundi, utofautisha kama wewe ni Mrundi ama sio wewe, kama ni Mrundi au ni Mtanzania? Uwaga watu inakuwa vepesi sana kuelewa? Inakuaga ngumu sana, inakuaga ngumu sana make mimi kabisa nimezaliwa Tanzania. Inakuaga ngumu. Wewe ukifika Tanzania unasema wewe ni kabila gani? Mimi nasemaga mimi ni Muha, make wanajua mimi ni Muha wa Kigoma. Nchi gani ambazo ushawahi kutembelea ndani ya East Africa? Ya, mimi kusemesha ukweli nchi ambayo nishatembea Tanzania, Kenya, nishafika japokuwa nilipita maeneo ya Kempo, hizo nchi mbili, yani siwezi danganya bro. Kitu gani ulijifunza kutokea na sehemu ulizopitia wewe? Ya, kitu gani nilichojifunza? Ya, kuishi na watu. Ya, hicho kitu sana kilinifurahisha sana. Nilifaidika sana kujua kuishi na watu. Kwa upande wako, kitu gani ambacho ulichojifunza na watu ambao ushawahi kukumbana nao, kukutana nao aidha? Ya, yani changamoto. Ya, changamoto ni hizo kutana nazo, kuishi na watu. Inabidi mtu unamzoea, mkiishi naye unamkali, unasema huyu jamaa hapendi hiki, anakataa hiki. Yani hicho kitu nimekisoma sana zaidi kwa watu. Ya big boy, ngoja tuende kumaliza kipindi. Ndio. Neno moja tu ambao utaambia watu wote ambao wanatutazama kwa muda huu. Yani watu wako wanatutazama sasa hivi, yani wajue kama walipopote sehemu yote na wapenda sana, ni big boy mpita njia. Kama hivyo na wapenda sana. Waendelee kunifuatilia kwenye YouTube zangu. Ya, kama hivyo. Wasubscribe na kulike, comment, wajue kama na wapenda sana walipopote. Walipo sehemu yoyote. Wanisupport, yani wawe wapo Burundi, wawe nje ya Burundi. Wanisapoti kabisa kama wanavyo support watu wengine. Ningependa kwa mara hii nishukuru kwa wewe ambao umeweza kutufuatilia tangu mwanzo wa kipindi mpaka sasa hivi tumefikia tamati ya kipindi chetu. Pale nikikwambia kwamba kama hujabonyeza subscribe, bonyeza subscribe. Nilikuwa na big boy Mtanjia. Behind the camera sema cameraman Lily Queen, the beautiful girl, anayekuletea image nzuri ambazo unaona hazina kasoro. Nikikusii endapo utazidi kutufuatilia, ndo pale ambapo utazidi kufuatilia vile vipaji ambao ulikuwa huvifahamu na zile habari tofauti ambao ulikuwa huzijui. Ni mimi Simba from City aka Bin Laden Chapshuta, intara yemo manoko, the land from South, murakoze cyane. We love you so much, my nigga. Wako kusema